twese turakwiye gusengeranira kugira ngo ibyacu bigende neza. Reha akarorero, nk'ubu tudasengeye abarongozi kugira ngo bagire ubwenge, abakristo badasengeye abungere babo kugira ngo Imana ibavugutire, baronke ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ubushobozi babaha, mwumva vyogenda gute? Urumva ni magiriranire, turabasengera abakristo ariko nabo bakwiye kudusengera kugira ngo turonke ibidukwiriye. Pawulo usomye muri iki cete yandikiye Abanyefeso igice cya 6:19 yaravuze ngo ariko nanje nyene munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose, menyekanishe nshize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza. Burya abakristo namwebwe nivyo mwari mukwiye kudusengera kugira ngo igihe cyose tugiye imbere yanyu duhabwe insiguro. Icyo muzi gusa ari igihe mumenya kudukritika, muri kadukritika ivyavuze, avuze ibintu bidatahurize, akiziki ugakritika uri imbere yawe ari karavuga kandi utigera umusengera n'umunsi n'umwe. Burya gusengeranira birakenewe, babiri barutumwe. Kandi je ubwanje nama nibuka nk'abasengera, hari hagendo nk'akaryo nkaba imbere y'Imana nkasengera abakristo mu buryo butandukanye, kandi nkumva ko umutima wanje ariho uhumuye iyo naronse akaryo ko kubasengera. Ni nacyo gituma Pawulo yahanuye musengera abantu bose, mubingingira Imana mubasabire, ngo ariko cyane cyane abaganza, indongozi twame tuzisengera kugira ngo zishobore kuba amahoro. Mu kubasengera uca wumva uko bigenza, urabasengera kugira Imana ibarinde ibyago, ibarinde ibigwara, ibarinde baba amahoro. Babaye amahoro natwe duca tuba amahoro. Harya umurongozi atari amahoro, dukwiye gusengera n'imiryango yabo, kuko mu miryango y'abarongozi batari amahoro bazana ishavu ryose uko ryakabaye bavanye mu muryango bakarisuka kwabo barongoye. Uravyumva burya gusengera umuryango w'umurongozi ni ikintu tudakwiye kwibagira, kugira ngo mu muryango we n'uwo bubakanye n'ibibondo babana amahoro. Nico kimwe n'abarongozi bo mu buryo bw'imwemo, natwe mudusengeye bamwibuka gusengera n'imiryango yacu kugira ngo imiryango yacu ibaye amahoro, natwe duca tuzanya ayo mahoro twavanye mu miryango, tukazana umunezero twavanye mu miryango. Tuze turibuka dusengera n'abera aho bari ku mpande zine z'isi. Hari n'abari mu bihugu bigoye, ivyo muvyibuke, ibihugu biri nk'abatubaha izina rya Yesu, nk'abatavuga izina rya Yesu, ibihugu bataramenya umukiza. Ivyo bihugu mumenye ko bigoye cyane, barakubitwa bakamererwa nabi. Abo dukwiye kuza turibuka tubasengera kugira ngo Imana ibakomeze, ibaha amastrategie y'ukuntu boza barasenga mu bwenge batarinze kwiyerekana ngo bace bicwa, kuko hariho ibihugu bagufasha uri kurasenga bashobora kukwica. Nk'abo ni twebwe bo kubashigikira cyane. Sinzi wewe incuro umaze gusengera bene abo bantu. Sanze manire mu ruhande rwacu,